Hakizimana Pasteur batazira gihugu niwe yagirizwa kunyuruza iyo fumbire igenewe abanyagihugu muri zone ya Buringa. Uwo nkuko amakuru dukura ahi Buringa bivuga ngo ari ku rutonde rw'abahabwa iyo fumbire kugira ngo ayegereza abanyagihugu ariko ntibayikubita ijisho. Umwe muri bo aravyigana. Hakizimana Pasteur batazira gihugu ari muri baja aye bahabwa ifumbire ivuye muri fomi bari muri zone Buringa mabene gihugu bakayitora. Aheze imisi havugwa amakuru yuko hariho ifumbire ya kasiyere yabuze. Iyo fumbire abahegereye aho ahari hangare yiwe bakavuga yuko haza imodoka sayine z'ijoro idina hamwe na probox zigapakira aho batamenya neza ifumbire yapakiwe yariyo. Igitangazo abanyagihugu nuko bo babura ifumbire muri zone ya Buringa mu gihe iyo fumbire nyene itabura muri zone ya Gihanga kandi iba yatangiwe rimwe. Muri zone Gihanga witwa Marise afise ifumbire ya kasiyere kandi iyo fumbire izira rimwe muri ayo mahanga ariko ikabura. Bakavuga rero uko yayipakiye akayigurisha aho kandi bavuga yuko n'ugiye kurondera ifumbire ya DAP canke ya ire kandi huza bumva bababwira yuko ifumbire ya DAP yaheze. Ugasaba rero umushikiranganji ko yobashikiye akabazo Hakizimana Pasteur igituma babura ifumbire ariko ahandi ariko barayironka. Mu ruganda rwa radio RPA twarondeye Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine ya Gihanga kugira ngo agire ico abivugako ariko ntitwashoboye kumuronka.